nitwa Ndayiragije Shadrack, sanzwe ndongo ishirahamwe koperative Twizerane Buganda. Dusanzwe dutunze tworoye inzuki, ka twifuje gukura agakoko kuri uyu kimwisha amatwi agashira mu itungwa. Tukitangura ishirahamwe, ubwa mbere si cyo kintu twakora. Hari dusanzwe dukora ibikorwa byo kwiteza imbere nyene mu kurima ibigori, insoya n'ibindi. Niho haza umuntu muravuga ati kwa karere kanyoka dufate Buganda yose, komine yose, kwata muntu turabona yoba yoroye inzuki, mwe mwokorora inzuki mwozosanga arimo akarusho. Twahereye ku mizinga y'ikirundi iri mu ruhande rwo hepfo, turayegeka imizinga 2. Amezi 3 aheze tugiye kuraba, turabona ko kumenga harimo akarusho. Turamugira ati mugabo twebwe tubona zituza niko abandi batubwiye ko mu mezi 4 baba bahakuye. Acara tubwiye yuko bitegezwa ko twoshora kuza turazigaburira. Paeje rimaze kudufata mu mugongo, twifuje ko imizinga y'ikirundi yoba mike paraporo y'imizinga y'ikizungu, kuko yaraduhaye inzamuzo ingana ni miliyoni 5, aho twashoboye guca dukoresha imizinga 30 yatwaye miliyoni 4,500, kuko umuzinga umwe w'ikizungu washoboye kuba utwara 105, harimo n'imizinga igerekwa. Hanyuma duca turongereza n'indi kirundi turakwiza imizinga 100. Aho ubu kuva baduhaye iyo nzamuzo tugeze ku mizinga y'ikirundi 105 n'imizinga y'ikizungu ingana n'imizinga 75. Rero akarusho twasanze twe tutarashigikirwa, mumva ko twari dufise imizinga 3, twashobora kuronka ibiro 12 mu mezi 4. Muga kuva paeje idushigikiye, ubu turashobora kuronka ibiro 700 mu mezi 4. Twebwe rero umugambi wa paeje mu kibano, kuko paeje itaraza mumva ko twaronka ibiro 12, bure mu kibano uwipfuje kurondera kimwe mu byo harorondera kure aca bikura hagufi. Twebwe mwishirahamwe ryacu kugeza kuri no saha abantu bahari turafise abakozi 2 bahembwa buri kwezi. Hariho ugwaruka duca tujana tukaza gukoresha mu mirima, mugabo bo bakora buri munsi agaca bataha. Turashobora kujana nk'abakozi 120 canke abakozi 60 mu gihe cici, nayo mu gihe cy'urushana dukoresheje 120. Turifuza ko muri kazoza koperative Twizerane Buganda ko ishobora kuzoba ishobora guha abakozi barenga nk'500 ku munsi bivanye n'ibikorwa tuko turatunganya. Twifuza 2026 ko tuzoba dufise imizinga 1000 yose hamwe. Tukaba twifuza ko tuzoba dushobora kwimbura itoni nka 2 mu mezi 4. Uyu mugambi wa paeje je novuga ko waje hageze. Mbere murantunga novuga mbere ko waje warakererewe. Iyo uza imbere tuba tugeze ku rundi rwego. Uburundi ndazi yuko tuba yambono ya demiri yo mu 2040 ndazi tuba tuyirimo muri 2024. Rero ugwaruka twebwe waradufashije cyane, kuko waratumye tuva mwibarabara canke kuja ku marigara, ivyo byose byaratumye dushobora kubivamwo.